Aha neza na neza turi mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga aho bita ku Mudugudu, ni naho hari kambi ya gisirikare. Murayibona, nibaza yuko muri video muyibona naho iri kure. Abenegihugu rero basanzwe bakorera ibikorwa hano muri kano karere ko ku Mudugudu baridogera abasirikare bo mw'ikambi yo ku Mudugudu ko babarandurira imirima. Baridoga ko batabanye neza n'abasirikare baho hantu kuko murabona yuko bigaragarira no muri ibi bikorwa bigayitse basigaye bakora. Mwava mubaza rero muti ibi bikorwa bigayitse, iki cuka kibi catanguye ryari, catanguye gute? Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ngo mu 1985 abanyagihugu barima bisanzwe mu matongo yabo, ngo niho baza babona abasirikare batanguye kuza kugirira imyimenyerezo isanzwe muri ako karere. Abanyagihugu tanka rero ngo babandanya bakora ibikorwa vyabo icese. Aha nuko bitagikorwa, twe twakuze tubona abasirikare bakora ibikorwa bita manevre. Mwene ivyo bikorwa nibaza yuko vyahagaze intambara imaze gusutama mu Burundi. Rero ngo baraza bakahakorera mwene ivyo bikorwa, abanyagihugu bakabandanya ibikorwa vyabo vya misi yose ataco binona. Ariko rero ngo mu 2005 igisirikare kimaze gucangwa, aho ku Mudugudu niho biyumviriye kuhashira ikambi rya gisirikare. Aho rero ngo ntibibazo vyatanguye gusutama hagati y'abo basirikare n'abanyagihugu. Ngo aho hantu n'ishengero rya Pantekoti ryari rihafise amatongo, ariko ngo iryo shengero rya Pantekoti ryoryo bararihaye umuzibukiro barironsa ayandi matongo. Ngo baca baravuga bati abanyagihugu nibarindire tuzobatwara ahantu bita Igihofi, aho niho tuzobaha amatongo. Ariko rero ngo abenegihugu bararindiriye ko bahabwa amatongo hamwe Igihofi, barahebura babandanya barima y'amatongo yabo. Ibibazo rero bitangura kuvuka, iyo kambi ya gisirikare itangura kwishikiriza canke kugomba kwigarurira y'amatongo y'ababenegihugu. Abenegihugu nabo bati mwanguha ntimushobora kudukura mu matongo yacu. Abasirikare nabo bati mwebwe murashobora gukina na twebwe, ntimuzi yuko dufise inkoho. Voilà, inguvu zitangura gukora. Icuka kiba kibi, umubano w'abenegihugu n'abo basirikare ntiwifata neza. Nuko niko guca abashikiranganji batatu bahaguruka, umushikiranganji mu vyajejwe harimo umutekano, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, n'umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Baragenda bahashitse, baca bashiraho umugwi ujejwe kugira amatohoza kugira ngo barabe yuko ayo matongo ari ay'abenegihugu canke ari ay'iyo kambi ya gisirikare. Ariko rero ngaho ngo abategetsi batandukanye baba babura amatari n'abandi bari baranditse bavuga yuko aho hantu ari abanyagihugu. Uwo mugwi umaze gutanga icegeranyo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati nawe arandika amenyesha yuko aho hantu vy'ukuri ari ahabenegihugu, ko ikambi ya gisirikare ihakeneye yotanga amatongo ahandi hantu, abenegihugu bakabaha imizibukiro hanyuma bakaja gukorerayo. Wicababaje rero ababenegihugu ngo
ako kigoro k'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ako kigoro ka buramatari canke abo bandi bategetsi, umuhuza n'abandi, ngo ntikigeze gakorerwako. Abasirikare bashimye gukoresha inguvu, ngo kino gihe rero bageze ku rwego rwo kubarandurira imirima, bakabakubita, bakabaka amasuka. Ivyo bigatangaza abenegihugu, mu gihe umukuru w'igihugu yavuze ati abenegihugu bakure amaboko mu mpuzu, barime, bimbure, baronke ico bafungura, imifuko ironka amahera, umunwa wose uronke ico ufungura. Ivyo bintu ngo birabatangaza cane, kuko ibi abasirikare ngo bariko barabakorera ni igihushane c'ivyo umukuru w'igihugu avuga. Itariki 9 z'ukwezi kwa11 rero hari hirya y'ejo, niho aba basirikare barengera mu mirima y'abenegihugu bararandagura. Aha murabona yuko barandaguye imyumbati, ibikoti murantunga, barandaguye ibigori murabibona. Abenegihugu ubu ntibakivuga ubwanwa bwafutse umunwa, bariyumvira ico bagiye gukora bakakibura. Ahantu rero ngo hasanzwe harimira abenegihugu bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3, ngo hangana ni hegitare zababa 1069. Murumva yuko ari hanini cane. Ico kirere cose abasirikare bagomba kucihariza. Bo aho hantu kwihariza ntivyari bibi, mugabo guca bafata ku nguvu abaharimira bagaca batahazira yoye, kandi mu mategeko batekerezwa kubaha umuzibukiro bakabaronsa ayandi matongo. Murumva yuko aka arakarenganyo. Voilà, ubu murumva yuko bariko bakoresha bagomba gukoresha inguvu, bariko bagomba gukoresha ikano, bariko bagomba gukoresha inguvu bahawe n'abo banyagihugu nyene mu kubagirira nabi, mu kubarandurira imirima, mu kubakubita, mu kubaka amasuka. Murumva yuko aka arakarenganyo bariko baragirirwa abenegihugu. Umviriza namwe, kuba inzara izura inzara, ibiciro vyaduze, abenegihugu mubona yuko bagiye kubaho gute? Abenegihugu bagiye gufungura iki? Abenegihugu nimubona ko bagiye kwicwa n'inzara kubera agapati, kubera gukoresha inguvu, kubera ukutagomba kumvikana. Abenegihugu rero baratakamba basaba umukuru w'igihugu kumva yamarira yabo, hanyuma akabatunganiriza. Barasaba yuko batosubira gukubitwa, batosubira kwakwa amasuka, kugira ngo babandanye babaho, babandanye bakora ibikorwa vyabo, bagaburire imiryango yabo. Karatsinda ntivyumvikana ukuntu abo basirikare boza gukoresha inguvu. Izo nguvu nizo bahawe nawe benegihugu. Murumva yuko abenegihugu bari muyabira, kandi bariko barenganywa mu buryo budasiguritse. Nta kuntu aribo botanga ikori rihemba umusirikare, nta kuntu aribo baba babeshejeho abo basirikare, hanyuma abo basirikare bakaza kubarengera. Ni nkuko baba barengeye basebuja. Abenegihugu ni basebuja b'abasirikare. Abenegihugu batariho abasirikare ntibobaho, ntibishoboka. Nico gituma abasirikare babwirizwa kubaha abenegihugu. Abasirikare n'abakozi b'abenegihugu. Nibaza yuko bisiguritse. Abenegihugu baretse gutanga ikori, abasirikare nta kazi boronka, boca bataha. Rero dusabe umukuru w'igihugu yumve kino kibazo, hanyuma agikemure mu maguru masha. Ejo ntitwumve abasirikare birashe mu banyagihugu ngo babarase. Ntihazoba kuvuga ngo ntitwamenye, ngo ntavyo twumvise, ngo ico kibazo ntitwari tukizi.
murumva yuko abanyagihugu bariko baritabariza, kandi iyo abanyagihugu bitabarije baba bagomba ubutabazi. Turasavye umukuru w'igihugu rero ko yotanga ubutabazi bwihuta, akanywanisha abasirikare n'abanyagihugu, abanyagihugu bakaronswa umuzibukiro mu mahoro, babandanya barima naho bakabandanya barima, bakareka kuburabuzwa bafatwa nabi n'abakozi babo. Abanyagihugu n'ababose b'abasirikare, twizere yuko aka kamo umukuru w'igihugu akumvise, ejo ntihazobe kuvuga ngo sinamenye, ngo sinarinzi. Voilà. Imana nibahezagire mwese, ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Ivyo ntimuvyibagire. Reka rero twibandanize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose, turamuhaye kaze.